Ndini iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ku biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi ku nkuru iciye ku masonga iri kiravugwa kwirekurwa ryowahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Arenguiyome Bunyoni be n'umusirikare Colonel Michel Kazungu barekuwe vy'agateganyo kugira ngo baje kwivuriza iwabo muhira. Kuko amakuru abandanya abivuga mwipfungwa rya General Arenguiyome Bunyoni haragiye harabamwe ibintu vyinshi bitandukanye cyane ku vyagiye birashikira umuryango wiwe, no kuvuga umukenyezi gushika ku bana ba Arenguiyome Bunyoni ndetse n'abahoze bitwa bagenzi b'uyu muryango. Nkuko twabagajeje ko isaha 8 zirenga gatoho iminota mikeyi niho General Bunyoni yava igitega. Makuru adushikira akavuga ko abapolisi bahora bamucunze biruhukije cyane bavuga ko nabo bari barushe bikomeye cyane. Umuryango wa Arenguiyome Bunyoni nivyishimo ntangere n'umunezero udasanzwe kubona serugo agarutse muhira. Abana baranezerewe, umutambukanye nawe aranezerewe, inshuti n'abagenzi nabo kandi bariko baringina irekugwa rya Arenguiyome Bunyoni ramaze imyaka 3 apfungiwe mw'ihorero rikuru rya Gitega. Nkuko twabigarutse ko Arenguiyome Bunyoni akaba arabanje gupfungirwa mw'ihorero rikuru rya Ngozi yungururizwa igitega mu nyuma. Akaba yaragiye Ngozi avanywe ku biro bikuru vy'iperereza aho yari yafatiwe ku mutumba wa Mubone. Muti rero Arenguiyome Bunyoni yakiriwe ate? Imbere ko tubagaza ko ingene yakiriwe, reka tugaruke kuri ibi vyose biriko biravugwa noneho bigezweko. Yoba amasoko yo mu biro vy'umukuru w'igihugu ayo mwiperereza ndetse no mu muryango wa General Arenguiyome Bunyoni ariko aremeza ko Arenguiyome Bunyoni yarekuwe vy'agateganyo kugira ngo aje kwivuriza iwe muhira. General Bunyoni yapfunzwe mu mwaka wa 2023 mu vyaha yahavuye yagira harimo umugambi wo kugitembagaza no kwica president Ndayishimiye akoresheje amangetengete. Uyu Colonel Michel Kazungu nawe turaza kumugaruka ko makuru yacarambuye mu mwanya uri imbere, nawe akaba apfunzwe kuva mu mwaka wa 2015 aho yagirijwe ko ari mu bagaragaje gutembagaza president Nkurunziza kwigenekerezo 13 Rusama mu mwaka wa 2015 mu mugambi warimwo abasirikare batandukanye bo mu nzego z'igihugu harimwo na Godefroid Niyombare. Benshi rero banezerejwe n'ino ngingo yafashwe. Uti ni vyiza ko zino ntwaza ngabo zibiri zirekuwe kugira zije kwivuza, ariko vyovaye vyiza kurusha hamwe abo basangiye amadosiye bose nabo boca barekugwa vy'agateganyo ngo bari intambwe nziza n'irya nabo nyene harimwo abo amagara atameze neza. Ivyo nivyo benshi bariko barashikiriza. Nkuko twabivuze Arenguiyome Bunyoni yavuye ku iboro rikuru rya Gitega ku isaha 8 zirenga ko gato iminota. Arenguiyome Bunyoni akaba yavuye ku iboro rikuru rya Gitega ari mu muduga ugenewe gutwara abagwayi ari wo Ruseha abaniha nkuko canke se ambulance mu rurimi rw'ikinyamazuru. Benshi rero bakavuga ko Arenguiyome Bunyoni yakiriwe bidasanzwe muhiriwe kuko umuryango we waraciye muri vyinshi bidasanzwe cyane muri ibi bihe. Arenguiyome Bunyoni yari agwaye mbere akipfungiwe mu gisata c'iperereza hafi na Cathedrale Regina Mundi. Kuva Arenguiyome Bunyoni afashwe mu mwaka wa 2023 benshi ntibari bakuriwe kuja kumuraba. Abari barekuriwe kuja kumuraba nabo nabajyango biwe be n'umushingwa manza wiwe gusa. Abandi bose ntibari barekuriwe kumuraba. Mbere benshi baribuka ko n'igihe yavanwa ku biro bikuru vy'iperereza agiye imbere ya sentare ubwa mbere Arenguiyome Bunyoni yagiye herekejwe n'abajyango biwe, mu gihe abamenyesha makuru bose bankiwe gufotora gufata amasanamu canke se ama audio mu gihe Arenguiyome Bunyoni yaragiye kumvirizwa bwa mbere. Vyanagaragara ko Arenguiyome Bunyoni ari mu yonze cyane. Nkuko nabigarutse ko impamvu umuryango wa Arenguiyome Bunyoni unezerewe bidasanzwe, icambere baraburabujwe bidasanzwe.
benshi baribuka igihe umukobwa wa Alain Bunyoni yaje kumusura amugemuriye ku iborero rikuru rya Gitega. Ni ibintu vyabaye mu mwaka uheze. Murantunge ni ibintu vyabaye ho mu mwaka wa 2024. Ico gihe umukobwa wa Alain Bunyoni agishika ku iborero rikuru rya Gitega yabwiwe ko hatanzwe itegeko yuko agomba gukura impuzu zose n'agahuzu ko munsi kugira ngo bamusake abone kwinjiza ivyo yaragemuriye se wiwe. Umukobwa ico gihe yaravyanse. Arateza uruhagarara rudasanzwe kwibohero gushika umuyobozi mukuru w'iborero rikuru rya Gitega nawe ahishikiye akamubwira ko atabikoze aca asubira inyuma. Ico gihe vyarangiye umukobwa warangiye mu Bunyoni asubijwe inyuma. Siwe wenyene vyabaye kuko n'umutambukanyi wa Alain Bunyoni ivyo vyaramubayeko. Mu gihe yaja gusura Alain Bunyoni nawe yarasatswe bidasanzwe. We ico batakoze no kumwambura impuzu ziwe zose, gusa nanone mu mfungurwa yaragemuriye umugabo wiwe yasabwe ko hozanwa umupolisi akakozamwo intoke kugira ngo bumvirize ko atavyo yobanyegejemwo. Izo nazo zarateye uruhagarara cane gushikaho Alain Bunyoni gushikaho umupolisi kazi umwe yari ngaho kwiborero kuri rya Gitega yaragiye kumusaka amubwira ati wewe ndabona uri umuzungu ngaho subizayo izo njya zawe niba utemeye ko tuzisaka. Ubona byarateje uruhagarara gushika bashitse mu biro bikuru vy'utwara iborero rikuru rya Gitega nawe aca ategeka ko bokaraba intoke kugira ngo babisuzume. Nawe vyarangiye izo njya azisubije inyuma kubera ko yavyise ko bamaze kuzitobanga. Alain Bunyoni mu bugwayi bwiwe kandi naho umuryango we waramubaye hafi bidasanzwe kuko waramubaye hafi mu gihe yari mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Nubwo kwiyunguruza vyari bigoranye kubera ibura ry'igitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi, umuryango warakoze uko ushoboye kose. Ico nabo inzego z'umutekano zakoze no kuguma bacunze umutambukanyi wa Alain Bunyoni ndetse n'umuryango we mu gihe baba bari mu cumba c'abagwayi aho ku bitaro bikuru vy'ibohe murantunge ku bitaro bikuru vy'intara ya Gitega kugira ngo ivyo baganira vyose habe hari umwe ugomba gusuma urusaku ndetse no gutanga raporo kubamukurira kuvyo boba baganiriye mbere yuko banikeka ko Alain Bunyoni yo barafise umugambi wo gutoroka ico gihe. Nkuko amakuru bivuga kandi Alain Bunyoni yaramaze igihe agwaye akaba ari mu batabarijwe n'abantu batari bake yoba hari nagateka kazina muntu ndetse n'abandi batandukanye. Bikanavuga ko kandi no mu banyepolitike bo mu nzego zo hejuru nubwo batabivuga ngo Varese Ndayishimiye avyumve ngo nabo bagiye bashikiriza ivyumviro bitandukanye cyane cyane ku vyarabana n'ingingo zari zagiye zifatirwa Alain Bunyoni. Mu gihe Alain Bunyoni yakugwa mu mabanga mu mwaka wa 2022 vyinshi vyabuze mu gihugu vyaramwitiriwe. Bamwe bakavuga ko banabikoresheje mu kumwambika ibara. Bamwe bati igitoro niwe yatumye kitaboneka mu gihugu. Abandi bati umwavu w'ikizungu niwe yatumye utaboneka mu gihugu. Abandi bati amafaranga mvamakungu niwe yatumye ataboneka ndetse n'amahera mu gihugu arabura. Ari navyo vyatumye mu mwaka wa 2023 bafata ingingo yo guhindura amafaranga yose ibipapuro kugira ngo bahomvye abo bose boba baranyegeje amahera muhira iwabo. Rero umuryango wa Alain Bunyoni muri kano kanya uri n'umunezero ntangere. Bamwe bakavuga ko niba Alain Bunyoni atarungitswe ngo aje gupfira muhiriwe ngo coba ari n'igiharuro ca politike ko iyo barekuwe ahawe ikigongwe na Varese Ndayishimiye. Binavuga ko ari nawe bashobora kuba bafitanye ikibazo kidasanzwe yoba yamuhaye ikigongwe kugira ngo atereka abenegihugu ko ahawe ikigongwe canke se arekuwe. Alain Bunyoni rero muri kano kanya akaba ari ngaho kugira ngo murantunge muri kano kanya akaba ari kumwe n'umuryango we kugira ngo babandanye bakurikirana ingene amagara yiwe yifashe. Mu yandi makuru ariko aravugwa nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu Rumonge abantu 10 bashengejwe inyuma y'akajagari kavuye ku bihuha vyo kwiba ibitsina. Mu Rumonge abantu 10 bafatiwe mu mazone ya Kigwena na Rumonge muri komine ya Rumonge intara ya Burunga mu manuko bw'u Burundi. Baracira urubanza kuri uyu w'Imana na senare nkuru y'igihugu ya Rumonge. Bakaba bakurikiranwa ku cyaha cyo gukwiragiza ibihuha, kugumuka, gukubita no gukomeretsa abantu no gusuzugura inzego z'umutekano ziri ku kazi kazo. Mu rubanza rw'ikibiriraho senare nkuru y'igihugu ya Rumonge yarafatiye ingingo abantu 10 bahagaritswe ku munsi wa gatandatu n'uwindwi
ntwarante biturutse ku migumuko yavuye ku kwagirizanya kwiba ibitsina vya muntu. Abagirizwa bakaba baturuka mu mazone ya Kigwena na Rumonge muri komine ya Rumonge intara ya Burunga. Baciriwe ibihano bitandukanye, bamwe baciriwe gupfungwa amezi ava kuri 3 gushika kuri 6 n'ihadabu ry'ibihumbi 100 gushika ku bihumbi 300 vy'abarundi azohabwa uwakomeretse. Mu vyaha bagirizwa harimo gukwiragiza ibihuha bituma abantu bahagarika umutima, gusuzugura inzego, kugumuka, gukomeretsa abantu hamwe no gutuka no gusuzugura abajejwe umutekano bari ku kazi k'igihugu. Abo bantu 10 bari bahagaritswe bivuye ku mishamirano yadutse ku munsi wa gatandatu n'indwi ntwarane bivuye ku kwagirizanya ko kwiba ibitsina. Kubwa benshi mu babibonye hari biba vyariko birakwiragizwa muri ako karere vyagiriza bamwe kwiba ibitsina. Kubw'intaye nyinshi hari bihuha vyariko birazunguruka muri ako karere vyagiriza abantu kwiba ibihimba vy'irondoka vy'abandi banyagihugu. Ivyatumye haduka kajagari ku mugwa mukuru wa zone Kigwena. Kubw'icariho c'umushikiriza manza wa Republika ivyo bihuha vyaye akajagari, bamwe mu bantu bagasimbira kubikekwa ko bariko bariba ibitsina. Asaba ibihano, parike yavuze ko ikwiragizwa ry'ibihuha nk'ivyo bitagira ishingiro ryari rifise intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu no gutera ubwoba mu banyagihugu. Igipolisi carahagaritse kugira ngo gisanzaze abanyagihugu bariko bagerageza kwihanira. Abajejwe umutekano vyabaye ngombwa ko bakoresha inguvu kugira bagarukane ituze. Muri iyo mishamirano abantu 4 barakomeretse, umwe mbere arasinzikara cyane. Kuba amasoko mu bajejwe amagara y'abantu uwo yakomeretse aragwariye ku bitaro bikuru vya Rumonge. Muri urwo rubanza kandi abagirizwa bose basavye ikigongwe sentare. Inyuma y'umwiherero ingingo ya sentare yaramenyeshejwe hafi isaha imwe z'umugoroba. Abo baciriwe imanza baciye bajanwa mu iborero rikuru rya Rumonge ryitwa Murembwe. Umuvugizi w'igipolisi yaragabishije umuntu wese yobandanya akwiragiza ibihuha avuga ko ari abantu boba bariko baribwa ibihimba vy'irondoka. Kubwiwe ibihuha nk'ivyo ngo birashobora gutera uruhagarara mu banyagihugu, abakwiragiza nabo bakaba bategerezwa gufatwa nk'inkozi z'ikibi bakurikiranwe n'ubutungane bahanwe hakurikijwe amategeko. Mu ndwi iheze ibihuha nk'ivyo vyarabaye muri zone Buyenzi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, binatera uruhagarara mu makaritsiye amwamwe nk'uko amakuru adushikira abivuga, ndetse namwe mu makuru twabagajije ko ico gihe nico yavuga. Ni nako kandi mu Kayanza hari ikiziga cy'umugabo catoye mu mufurege w'amazi. Amatohoza ku nzego z'umutekano akaba yatanguye. Ikiziga cy'umuntu w'umugabo cyaratowe ku munsi wa mbere igenekerezo y'icenda ntwarane mu mufurege uri kwibarabara ry'igihugu inomero imwe muri karitsiye yitwa Karufani mu gisagara ca Kayanza, intara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi. Kubw'ibiboneka ubwa mbere uwo muntu yobaricishijwe ikigwanisho gitoye. Ikiziga cyatowe mu gitondo mu mufurege utwara amazi uri kwibarabara ry'igihugu nimero imwe. Kuba makuru ava muri abo mu muryango wiwe yapfuye yari afise indwara zo mu mutwe. Ngo bari yavuye muhira ku muhingamo wo ku munsi w'Imana genekerezo ya 8 Rusama, abwiye umuryango we ko agiye kuri stade ya Gatwaro kurorera urukino rw'umupira w'amaguru ruhuza Kayanza United na Vitalo FC. Kuva uwo mwanya rero abiwe ntibasubiriye kumenya amakuru yo gushika ikiziga gitowe. Nkuko amakuru dushikira abivuga, ibiboneka vya mbere vyerekana ko harimwo n'ubukozi bw'ikibi. Amaraso menshi yarabonetse ku mutwe w'umuhisi, ivyo bikerekana ko yoba yicishijwe ikigwanisho gitoye. Igipolisi gifadikanije n'intwaro muri komine ya Kayanza kikavuga ko amatohoza ari karakorwa mu ntumbero yo kumenya bakoze ubwo bubisha, hanatanga umuco wose ku kuntu ubwo bugizi bwa nabi bwabaye. Kurane rwawo kandi umuryango w'umuhisi uhamagara indongozi gukora amatohoza vyihuta kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bahagarikwe banashigwe imbere y'ubutungane. Sivyo gusa biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko Ubushinwa ngo bugiye kubaka inzu y'ubushikiranganje bw'imigenderanire Igitega. Iyo ni inkuru nanone ejeje gushigwa habona mu mwanya uheze. Kubw'imigenderanire y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa ndetse n'imikoranire idasanzwe bafitaniye muri iki gihe, kuri uyu munsi rero ku munsi wejo uheze igenekerezo ya 10 ntwarante uyu mwaka w'2026 mu mushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana yarakiriye maketa agena mabanga Zhu Kewi, umuserukizi w'Ubushinwa mu Burundi. Ngo babaranagize ibiganiro bidasanzwe cyane birabana n'imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu vyompi, aho mu vyo baganiriye harimo gukomeza imigenderanire myiza isanzwe iri hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ku ruhande rw'igihugu c'Ubushinwa, Zhu Kewi agiserukira yavuze ko atazohengeshanya gushigikira Burundi.
vuba bwango bavuze ko bafise umugambi wo kubaka inzu y'ubushikiranganje bw'imigenderanire mu ntara ya Gitega. Benshi bakabona ko noneho ibi vyoba ari igisubizo gikomeye cyane kandi ciza, kuko kuronka visa yo mu gihugu c'Ubushinwa uri ngaha mu Burundi vyo bigiye korohera bene gihugu ndetse n'abaja kuronderayo ubuzima nabo bigaca biborohera. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyinda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba iba biriko biravugwa mu gisata ca politike agataya kazi na muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko irya nino. Numpuza TV rero Imana ibahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.